Hello everyone, mwiriwe cyangwa aramutse bivana marereye. It's your boy Extreme the Fan Boy. Kiganiro ni Let's Talk. This is another vibe, another vibration. Gikumwe na style, umupapa kumumama. Gusa no munsi gogo ntiyabonetse, no munsi twabonetse turi babiri. Style ramutse abakunzi ba BITV. Ngwimani mpayo ubutunzi nakwatsa. Nagukoma mabia, naguha cash bataguhaye yo. Wabuli bakunzi ba BITV ndabaramukije mwese aho muherereye, abari muri Aziya, abari muri Afrika, abari hose ku isi yose ndabaramukije mwese bivaye naho muherereye, abankunda mwese bakunda BITV. Isho boy dramatic. Ori dramatic kuva ryari? Oya ndi dramatic kuva ryari? Oya dramatic none se umustar. Isho dramatic kubabwisha boy dramatic. Isho parahera. Wiki yawe yagenze gute? Wiki yanje yagenze neza, yagenze na nabi kubera ni indwi yabaye ibintu byinshi, twaraguze rujugiro, turabura iki, urumva ni ibintu amazi, umuyaga nkuba, uracafata bisi venga. Asha twe hano hose dukoresha Runo 2. Asha ego jewe rimwe niho mfata bisi kubera erega nubwo ufite amahera ko ateburo ntayuro cukubita Runo 2 ego cukubitirege. Amakuru twari twabateguriye duhera ko nayo nurufugu mugwiza tunga rujugiro bita tribere aba ayabatwa iri mugwiza tunga akomeye cyane. Umuswari ni yavuga mbaya sana yarafise mamiliyari ibi yari asanzwe ubutunzi bwabo yarasanzwe akorera mu Rwanda muri Tanzania abano muri Afrique du Sud ni nawe yapfiriye yari umutamake nivyo namanda babwira hajya Imana iguhaye ibintu kenshi iraguha no kuramba. Rujugiro n'umuntu yatunze yarondeye amahera kuva kera. Yarafise n'ibintu byinshi, yarafise ikampuni ikora itabi tobacco, gushika bayita tobacco company, ikaba yarafise yashiramo rya Buseko niyo yari rimwe gukwira. Yarafise n'ibintu byinshi bya Rujugiro. Acikanye ku myaka yasandavye ku myaka 82. Ego batangaza ko yacika yarakunze imyaka 82 ibindi bintu bibabaje harimo no munsi no kuduhereye ku munyezi babaje mugabo nta kundi amazi araturembeje kandi si mu Burundi gusa, muri Tanzania, muri RDC, muri Rwanda by'amazi birabaho. Mu Rwanda ntiturabibona mugabo muri Kenya, muri Dubai arako amazi yashariye nayo muri Miss. By the way no musi hari hashushe no musi nakavura kaguye ariko ndenda kubaza ni iki gituma Tanganyika itera kugi iduka ahubwo Tanganyika ibiri kisubiraho yavuye yakuvuga none bijyanye bavuga ngo izisubizaho yafashe gisigura hajya abantu bose bubatse izenzu zizova nako iguma iduga kabomo kandi none ntizosubira inyuma. Yashobora gusubira inyuma imvura yagabanije cyangwa imvura itakigwa kubera sigamira duze kugeza haki. Oya vraiment nukuri ko Imana n'ibintu bibabaje twenganyisha imiryango yahaburiye ivyabo yahaburiye ababo muri ryo muri ryo tera ry'amazi. Yego cyane tugenderere ku yindi nkuru. Yindi nkuru twateguye ni extra. Yindi nkuru ni gutanga imihoho kwa utwara FIBA. Febabu apôtre Jean Paul Manirakiza wayatanze Febabu w'amaboko aho uri mu gihe tuzi uko umugwi Dinamo igihe ugenda hariya mu ball 4 bahunyanze novuga ko bahunyanze amategeko ya FIBA banka kwambara impuzu ziriko Visit Rwanda. Rero baca babashira mu bihano kugira ababanze bavuge nituma bahunyanze iryo tegeko. Ni mu gihe rero apôtre Manirakiza ku nkuru dukura kuri Yaga, apôtre Manirakiza yari yandikiwe ikete. Yandikiwe cyangwa yandikiye ubwa mbere hari ikete yari yandikiwe ndibuka ko ari ikete yandikiwe gusa ubu niwe yavuze ati ndatanze imihoho ndarengewe ndatanze imihoho. Yari tariki no musituri tariki 16 niyo yandikiwe iryo kete. Ryavuga mu gutora inyishu ibibazo Febabu iriko
ahasori hera ariko ivyo bamandikiye vyari ibi mu gutora inyishu ibibazo FIBABO iriko iracamo byaba vyiza mutanze imihoho ivyo nivyo ariko birabwirwa apôtre Jean Paul Manirakiza ego mu gutorera inyishu ibibazo FIBABO iriko iracamo byoba vyiza mutanze imihoho kugira icegera cawe gifate mu minwe iryo shira hamwe vyimfata kibanza aheze avugane n'ishirahamwe rya FIBA bacira inkoni ngufi FIBABO bishobotse n'ibihano bifutwe burundu urumva iryo ni kete ryashikirije n'uwitwa Roger Rushingabigwi inararibonye mu bagize inama ya bose mu ishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi. Mbenda kubaza gutanga imihoho kwa Jean Paul ushatse kwerekana iki? Bon urumva icambere na mbere novuga nimba yararongoye FIBABO Dinamo no kuvuga yuko ni wari hejuru ibyashikiye Dinamo cyangwa ibyashikiye ibiri kubishikira basket Burundi muri rusange. Gizo gushatse kuvuga ko gutanga kwiwe kuba gufitanye isano n'ivya Dinamo. Ego. Isuguri hatabiza kuko niho byavuwe. Gizo yatanze imihoho kugira yeshape ivyo bintu cyane. Mbo atanze imihoho kugira ababishoboye nkuko donc dossier ya Dinamo yari yamunaniye. Nivuga ko yari yamunaniye. Kuko uko tubona muri iri kete Roger Rushingabigwi ivyo yavuze urumva yuko kandi urumva nawe ko yari umwe muri iryo shirahamwe urumva yuko yari karavuga ati atanga imihoho ucegera ciwe ari cifatira mu minwe urumva gisigurire FIBA urumva kumbure FIBABO bayicira inkoni ngufi kubera bijye bihano umva ko vyari birenze yego ariko urabona ko yatanze imihoho apo tuwe rero igisigaye ko turaba hasigaye ko tumenya ati mbega agiye kubiki muri basketball tubihe umwana mbega ninde agiye koramutswa Jean Paul Manirakiza mbega yazoza rasha uzokemura ico kibazo yego nje nibazo tukwiye kwibaza navyo nta kindi tuwirindirije atari kubiha umwanya yego tukiraho nyene kuri ivyo bintu za basketball n'abakinyi bariko barava mu Burundi baje gukenyera mu bihugu by'amahanga mu bindi bihugu bibanye by'amahanga bijya bintu bose bira ko biva kuki ni naho nyene kubera ugiye kuraba basket yo mu Burundi ko bifatirwa ibihano rero nimba ifatira ibihano byo kumara imyaka 5 batitaba ibintu mpuzamakungu nka zirya kariyeri yawe yo bipfuye kandi bagiye gukina football bagiye gukina basketball bizeye yuko ko ariyo passion yabo niho bazokura ubutunzi bwabo niho bazokura inzu niho bazokura ibitungo umuryango cyangwa rero bagiye mu bihano nk'ivyo umva bo batanguye yaze kandi bari batanguye kubona inzira bacamo byari bitanguye kuboneka neza byari bitanguye kuvuga neza bagaca bahura n'ico kibazo bivuye kuri FIBABO ni nayo mpamvu bajya bakinyi aho novuga Landry Gibere yego numva nabakinyi dufise bakomeye bamupenye ko nk'ubu abakinyi bane muri Dinamo nibo bamaze kuba bagenda abakinyi bane ni benshi nagahombo kubura abakinyi bane nibo bari kubaragenda bakinira mu yandi ma equipe kandi niba abakinyi nyene navuga bizitegerereza babakinyi navuga yuko ari bo bakinyi abandi urundi rwaruka rwarabira ko bavuga ati je ngomba kumera nka naka ngomba kumera nka naka ayandi makuru mbona kuri Jimbere magazine na makuru aho uruyoya rwatowe mu ishamba ry'Inyanza Lake aho umuntu yaravuye kuri nyina aho yari yarutaye ayo makuru akavuga ko urongoye zone Mukungu amenyesha ko yuko bamaze kubona uwo mwana baciye bakora amatohoza ku bakenyezi n'abigeme bose ba muri iyo zone uwo mwana afise amagara meza nkuko vyemezwa n'abaganga nyina wiwe akaba yashikamye mu bitaro kugira ngo amwonse kumva yaramuvyaye kigenda arata amatugaruke kuri aba mama sinzi ko ari ibibazo niki naba yarahuye navyo kuvyara umwana urashobora kuvuga vyabereye Nyanza mu runani FENADEB Makamba naho bamenyesha ko umwana avutse mu nzira y'ubushurashuzi agumana agaciro nk'abandi bana bose. Ndabyo ndabisigura gute
ivyo bintu vy'uko umumama icambere ni societe societe umuntu agenda arakuriramwo amamenasi ahabwa uri umukobwa hanyuma akagutwenga amajambo mabi cyane n'abavyeyi bakaza barataha ashitse akakuraba ngo wowe gurwana uzomenye urujanwa akaba traumatize barakwiye gutahura ko ari ibintu bishika peut-être urya mukobwa birashobora kuba vyamubaye ko kutamenya bivanye nuko abo bavyeyi nyene batamuganirije ngo bamusigurire bamwereke ivyo ari karacamo ivyari byo ego ejo nawe umwana wawe arashobora kuza gusaba papa mpa brochette ngura brochette kura ngaho sinatetse imboga bijya biboga nivyo biza kumara hacaza uwundi muhungu agacaza umujama akamukubita ububamo na brochette akajya agacayo agaca musoma kwitama akamusoma ku gutwi ha mwana wakazoze ejo inda ikosa rivuye kuri uwo muvyeyi mugihe natama utaburyo office nicari kumusigurire umubwire ko bidahari bishobora kuzoza ego nico kintu abavyeyi bakwiye kuza baritwararika cyane bitwararika kuganiriza abana babo kumenya ati mbega umwana wanje ageze mu rugero rungana gute ni wari umwana nkawe kandi n'abagabo kuba sinuvuga ikindi kintu nacu mbega abo bandi bantu nabo batirinda bakazirihakana nabona umuntu akabagaruka urafata urateye inda umuntu aca wigiye yego ariko ubanza wiyumvire mbega urya mwana wanje nihakana ntuzingwa azobiki president wejo ministre de defense wejo wacumutamo nivyo bizosanga umwana arateye imbere ugasanga ngo je ndi so wawe wo nk'ubushikiwe nuko nyine dufate ari nkawe bishikiye nko mu nkasoho mubabari yarakugize ibintu nk'ivyo biravana harano imitima ifise harano batumubabare n'abantu bamubabarira ariko si vyiza kwihakana umwana wawe ego kubera n'ubuzima azovamwo nubwo bukizi mva ntiwomwihakana canke nubwo utobukizi wo kumwemanga wabigira ubibona ukemanga nyene ko ari umwana wawe kandi urya mukobwa w'umumutanyi nta bushobozi aba afise kugusumva tuze rero turibuka ku wundi muntu mugenzi wacu sinzi yuko arende makuru ubu ayandi makuru ni mu Buyenzi ni nk'uwo dukura kuri magazine Jimbere umuntu avuga ko yahawe iminsi 7 gusa kugira yabo mu nzu iri mu Buyenzi no kuvuga yuko iyo nzu yiwe iri Tanganyika oya iri hamande y'insinga za Regidezo no kuvuga yuko urumva ko ari ibintu bishaka kumukwegera kumutwara ubuzima yego kuwa 16 ndamukiza 2024 umukuru w'igisagara ca Bujumbura yahaye ikiringo c'iminsi 7 umunyagihugu abakunzu inimoro 21 muri karitiye ya Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura bitumwe nuko inzu yiwe yoba yubatse hejuru ku mufuregi ujana amazi mu ruzi ntahangwa kandi mu rugo iwe hakaba hashinze n'igiti gitwara umuyaga nkuba haute tension kwishira hamwe rihingura amafe ya beton iron and steel umva rero igituma bambwiye kuva ahantu ni za bindi nyene leta ibirikira kigira abenegihugu bayo ni onzumva abumva leta imubwiye kuba yimutse umva hari kosa ryo baririmwo umva baba bamurenganije oya ndeja niko namukingira nkurashaka kutahava kaburira abana ngaburira umumama wiwe umugore wiwe bambe bako ari ibintu vy'ingorane ko bikingira abenegihugu hama dusubiye mu gisata c'imyidagaduro sasa ndabona uragikomeyemo cyane wowe gisata c'imyidagaduro muri nzi Sandi yasohoye indirimbo ndemeye uducishirizamo gato sizi ndayifata ku mutwe nk'agapati ndemeye nayamanitse Sabine mica indirimbo iraryoshe mugende muyirabe no muri by'umurundi undi muntu yasohoye indirimbo ni Diwa yasohoye indirimbo yitwa I Wish nane mugende muyirabe ndi abarivye barundi bariko ba supporting mu babe subscribe mu bahe amashemi mu partage abandi murapera yasohoye indirimbo y'iminota 10 yitwa GQ with the Rafted gang na yasohoye indirimbo y'iminota 10 umva iminota 10 kwiteye ubwoba kandi udahema baravuga ngo nta muntu ashaka kumara ngo misegonda adahema iminota 10 y'irap si ibintu bisanzwe nta na chorus irimo nta ni chorus irimo
GQ mbenga GQ itarirenze icyo nitara abarundi bakwiye kwishimira kandi bakwiye no gushigikira GQ n'ukuri kw'Imana muririmbyi tukwiye kumushigikira yego kandi abarundi tukwiye kwiga gukunda ivy'iwacu pana ko twama tuvuza indirimbo zo mu Rwanda tukaririmba ngivyo ukunda oya pana ivyo kandi nawe wabinjire ku ndirimbo yo mu Rwanda oya ega ndafite gituma nayitanguriye ni kugira abarundi dukunda ivy'iwacu nagira ko wari guhera ku ndirimbo oya igituma nayitanguriye ko mbere ndagusigura igituma nabitanguriye ko mvuga ati mu gihe nza gusigura ibintu ize kwifisa impamvu ari impamvu natanguriye kuri ndirimbo cyangwa usanzwe narakunda gutaka kandi kana kumurira akarimvye k'umurundi akarimbo k'umurundi yego abarundi bari dufite abaririmbyi benshi indirimbo zayo wari we wese wakera wowe niba bame bitanira ntibabampe abakobwa bafise inyuma ntibabampe shekyo buri mama ntibabampere aho usanga ari abarundi batazi nk'iyo ndirimbo ariko ugasanga akarimbo barayizi ariko hari undi muririmbyi ava mu Isanamu gang yitwa Golden Mategeko nawe ni umuririmbyi mushasha afise indirimbo shasha nawe nakwiye gushigikirwa indirimbo ifise amasanamu meza indirimbo yitwa Akajuju ni Golden hari undi muririmbyi Akajuju mugende mwira hari undi muririmbyi yitwa G-Flox nawe ariko kusura indirimbo barundi mukunda ivy'iwanyu ku ndirimbo yitwa Come closer ego kama sakunda yo nabona neza uyaje ku ndirimbo yitwa Naju nayo ni mugende muyirabe indirimbo iryoshe akarimbo k'umuririmbyi kavuga ngo amonexe baga n'abandi baririmbyi barundi kazi ba mama ba papa mukunda ivy'iwanyu mukunda ivy'abarundi tubashapotinge mu bubare tuvuze indirimbo z'abarundi ahantu hose indirimbo z'abarundi babe hit kw'isi yose bavume ndifuza kuzobona umuririmbyi w'Uburundi yuzuza amastade mu Bwongereza ndafise indoto urumva yandirimbo sa ndafise indoto ko n'umuririmbyi w'Umurundi yuzuza stade zi California muri Amerika ndafise indoto kubona MB Data why not why not tutobona MB Data yujuje concert mu Faransa why not haburiki barundi mukunda ivy'iwanyu sinzi ko hari yandi makuru bo hari indi nkuru ku gace k'urubibe rwa Muramvya tuyikora kuri magazine Jimbe ku gace k'urubibe rwa Muramvya na Gitega kwibarabara RND ntihari ko ararengana ku itariki 17 yego kuva igihe cy'isaha imwe irenga gatoya abari ko bafata ingendo berekeza mu ntara ya Gitega baciye imibarabara RND ntibari ko baroroherwa bivuye ku ruzi Kaniga yaruzi rwa Kaniga ruri Gitega Kayanza rugabura iyo ntara ya Muramvya hamwe n'intara ya Gitega gwaduze ni Kinigi cyangwa Kaniga yego waduze gushika nibarabara bice bituma hatarengana neza nuko umva amazi singaye Bujumbura gusa umva ko n'inzu ziza kwisi yose mu gihugu hagati ko zagize zatanguye kurenga navuga ko yo bari imvura nyinshi uruzi rukaduga iki gusa ibintu n'ibintu biri periodique n'ibintu biza bikaza ariko ibindi hari ibintu bishobora kuba periodique bikukiriye bwari periodi ndagoye karuri utwo tuvuga ku vy'amazi ibintu byose nibiza bikakorona ukuntu yaje iradusiga yego amaso yimbwa warayagwaye yaragusize aje n'amaso yimbwa aragwaye wani mutayagwaye arundi benshi bayagwaye abapapa bakayagwara bakayagwara nivyo gushimira Imana ibi nibiza biraza bikagenda umuntu kwikingira mugabo hariyo n'ibindi je nkariyo n'ibindi biza mugabo kuri kwima twe turafise ikiza cyo kubura amatara gasanga umuriro umucika mu gisagara murabura amatara n'intumba z'iminsi bibona gasanga umuriro wacitse no kuri n'ingorane gitoro urabona ku mabisi ingene bigenda ngo kuyusanga ari karimiza umuntu wese gasanga uvuye ku kazi warushe ukeneye gutaha muhagaze ku murongo umuntu akuravye aca yimyoza atameze nje nabigize n'ukuri kwimana wa mu mama ukuri uranyimyoza wese niko nimyoza we ugasanga yimyoje nk'umuntu arenganye kubera ikishavu umama afise indameze ngo avyumva ariko bizohera ugasanga nyene twese twahangayitse yego nyinuka
uvuye ku kazi urushe avuga ati reka mfate bisi cyangwa taxi kugira nshike muhira hakiri kare nduhuke hakiri kare ejo nsubiriye ku mirimo yiwanje ukabura bisi kwe Bujumbura rero ashine tumerewe niho kugwa ikibazo kugira bihinduke ivyo vyose leta nikwiye kubidufashamo nk'abene igihugu ego sinzi ko ari kindi kintu utereye jenye intererane yanje no kunyene twosaba leta okay leta nyene ikwiye kubidufashamo leta nkozi tibazizo kikemura iki kibazo ariko nibaze yuko nayo nirabibona nibaza ko bavyiyumvira ko cyane bavyiyumvira ko kugira ngo abarundi dusubire tworohererwe ko tubura isukari tubura igitoro tukabura baza maze akayi narahevye asanga umuntu areze kwezi kose atanywe icayi ko ngora yanywe icayi ukamenga n'amazi ego ukamenga reka nk'amayana agaragara ego ashaka ukikwenya kugira ngo ingorane n'ingorane so stay twabanye neza amakuru twari twabateguriye nibaza ko araya ego bakunzi ba BITV ariko nitwogenda tutabibukije ibyo dukora muri BITV turafise service za photo video umuntu wese ufise urubanza urwari rwose wipfuza ko rufatwa amasanamu duhamagare dufise ibikoresho vraiment nziza cyane kamera zigezweho aba photography bose babihinyanyuye babifite mu videaste Patrick Patson behind camera tuba dufise mu photography ziga foto mubona Darcy Dompovi bose baba bari hajya kugira badutunganirize ibintu neza n'abantu bazi gukamera n'abantu baba videaste bakubeye cyane baba bamugaye mu video international bagakamera nuze ubirabire ni muri BIT ibintu byo muri uturutu gusa yego kwe turafise n'exata cha film muntu uzi ukina film unavyifuza nubwo utobubizi mugabo vyifuza muri BIT barakwigisha kugira nyene film ndundi zitera imbere tuba tubona ibintu bishasha Maria y'urukundo ikoti y'urukundo ikinogo c'urukundo ibintu nyene urukundo ibintu vyibigazanga ingorane tugomba kuzana bia ikeneye kubazanira impinduka mu bintu byose mukeneye ifoto nziza mukeneye amaclip meza Patson ari ngaha abibafashemo turafise abamye amakamera ibintu byose birahari n'ukuri kw'Imana ntimuzidoga style twabanye neza ego umupapa ku mama bakuzi ba BITV turabakunda cyane mu bande mudukurikira mudushigikira kuri Instagram turahari ni BITV Facebook ni BITV TikTok mugende mufone j'aime mushinge subscribe na partage turabakunda cyane ciao 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 ciao